kuyavuga mu rurimi rw'ikirundi nayo tukaba tuyashikizwa na mugenzi wacu Bigirimana Armel. Ndakora mu kijenda guhikaza Armel. Ndakora mu kije ciza. Ndabara mu kije inshuti bakunzi muri ko muratega amatwi ibiganiro vya Radio Magatamis FM. Nongera ndabaha ikaze mu makuru y'uno munsi wa mbere igenekerezo rya 25 Munyonyo mwaka 2019 n'akabagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Karahara mu ruganda ntibacura hayo nayo ngo namahoro ivyo navyo bikaba bivugwa n'icegera ca mbere ca buramatari w'intara ya Rumonge mu gihe hariko haba ibirori byo guhimbataza amahoro vyabereye hano Imagara muri zone Magara komine Bugarama intara ya Rumonge akaba hari ku munsi wa gatandatu w'iyondwi iheze. Kuri uwo munsi nyene ivyo birori bikaba vyahimbajwe ahanini n'umupira w'amaguru. Urwo rukino rukaba rwahuje umutumba wa Magara ya mbere n'umutumba wa Magara ya kabiri. Urwo rukino nagwo rukaba rwari rwateguwe n'urunani rw'amashengero Sinebe. Ejo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 24 Munyonyo niho abakristo bahimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami muri paruwase yitiriwe Umweranda Assomption y'Imagara. Ibirori bikaba byatanguwe n'urugendo rutari ruto. Barashima kunu iterambere riko ryiyongera muri komine ya Bugarama aho ni mu gihe hamaze ukwezi huguruwe station igira kabiri itanga igitoro. Ivyo navyo bikaba bivugwa hanini n'abakora kuri iyo station. Mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Richard Ndayizigiye mu kanya inkuru imwe kwayo. Ngwino muri sanze muri radio Magatamis FM. Ndasubiye kubaramutsa ngo karahara mu ruganda ntibacura ayo nayo akabara amahoro. Ivyo navyo bikaba vyavuzwe n'icegera ca mbere ca buramatari w'intara ya Rumonge mu birori vyo gutsimbataza amahoro vyabereye muri zone ya Magara mu komine Bugarama intara ya Rumonge akaba hari ku munsi wa gatandatu w'iyondwi iheze aho ivyo birori vyatunganijwe kandi yagiye ko ashimira abatunganije ivyo birori ndetse akanavuga yuko amahoro nyayo ahera mu ngo. Reka tumumvirize. Nako bwa mbere urushimire abadukwanize ngaha na cane ihuriro y'amadini n'amashengero NEP yatunganije ibiganiro yatunganije ihwaniro kugira ngo tuyaga hanini bijanye n'amahoro kuko amahoro karahara mu ruganda ntibacure. Aha rero turiko turavuga amahoro guhera ubwa mbere kujya mwayibonye mu bikino bitandukanye hajya muhira hajya tubaye hajya mu kibano kuko amahoro tuza kuyarondera mu ntara tuza kuyarondera muri komine tuyarondera hajya mu mihani wacu hajya mu kibano. Rero icambere no gutsimbataza amahoro na cane aho tubaye na cane mu rugo. Amahoro rero ahera mu rugo nihahera ubwa mbere kuko naho genda kwinzira mu mizo kabiraba neza n'ishengero ubwayo ihera mu rugo kuko muza guhera mu rusengero muvuye mu ngo zitandukanye ata amahoro rero ariyo urumva yuko n'ahariya mu rusengero n'ahariya tuba turoye mu isoko n'ahandi nta mahoro twosangayo. Rero dusimbataza amahoro bwa mbere hajya mu rugo iwacu hanyuma gutyo umutumba ikomine izone izokunda amahoro asimbatara. Ivyo birori bikaba byaranzwe ahanini n'urukino rw'umupira w'amaguru wahuje umutumba wa Magara ya mbere hamwe no Magara ya kabiri kandi urwo rukino rero ukaba rwari rwateguwe n'urunani rw'amashengero Sinebe. Reka twumvirize musenyeri wa Anglikane yashoboye kubidushikiriza akaba nawe yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Ciza Jean. Aha dukoranye kubera irishirahamwe Sinebe urunani rw'amashengero ashika kuri 15 bakoranye n'irishirahamwe mpuzamadini kandi bakoranye n'ishirahamwe Christian Aid yo mu Burundi bagiye hamwe bagira umugambi wo gukwiza gutsimbataza amahoro ngaha mu gihugu cacu. Uyu munsi akaba ari cyo gituma dukoraniye ngaha kuri uwo musozi muri iyi komine kugira ngo turorere ibi birori byose twaroreye dufise intumbero yo gutsimbataza amahoro. Ejo ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 24 Munyonyo niho abakristo bose bahimbaza umunsi mukuru wa Kristo Umwami muri paruwase yitiriwe Umweranda Assomption y'Imagara. Ibirori bikaba byatangujwe n'urugendo rurerure. Patiri Silveri Ntasumba Muyange yahereje inkuka ya misa ati ubwami bwa Kristo yabusiguye mu ntambuko zitatu. Reka tumwumvirize.
munsi rero ni umunsi mukuru cyane duhimbaza Kristo umwami, Kristo umwami wa bose na byose, umwami adukunda akatugirira ikigombe akaduha amahoro n'akanyamuneza. Sinzi ko murabona umuntu akenye cyane ataca afise mugabo afise Yesu, ugasanga muhuye kakuganiriza yamara karatwenga yamara akanyamuneza, kandi barahari. Yesu Kristo watanga amahoro n'akanyamuneza, si itunga si bitandukanye. Reka rero tuzirikane ivyerekeye ubwami bwa Yesu Kristo mu ntambwe zitatu. Ubwa mbere, ubwami bwa Yesu bukomoka ku Mana se yamusize. Ubwa kabiri, ubwami bwa Yesu bwarambukiye ku musaraba. Ubwa gatatu, twese ababatijwe turi muri ubwo bwami bwa Kristo. Reka amakuru yacu tuyarangirize makuru y'iterambere. Barashima ko iterambere riko ryiyongera muri komine ya Bugarama, aho ni mu gihe haheze ukwezi huguruwe station igira kabiri itanga igitoro. Anise asanzwe akora kuri iyo station aratubwira ati ntango iragoye, ariko akaba asanzwe afise icizere cyuko bizogenda neza, akagira ko asaba bene iyo station kongereza amasaha y'akazi. Tumwumvirize. Station service na station ni mazigiye kirekire irakwije ukwezi kora. Mu bisanzwe bigenda neza ni bukebuke, ariko no kumenyereza ko intango usanga iragora naho bishika ntunga bakiri, ariko no kumenyereza kuko byose ni bukebuke, ariko nizera ko imbere bizogenda neza. Bisanzwe nka nyeneyo yewe mu Burundi ashaka arifuza yuko station yotera imbere ku buryo nuko gusa bimwe bimusanga bigoye na station gakora gushika mu masaha ya 2:00-3:00 uko, ariko rero kubera yuko usanga ibintu byose bishanga bigoye, ariko ndibaza kazobigira ni bukebuke. Nta kibazo na kimwe turahora naco, ariko kimwe gusurumba kubera ko usanga ibintu ari ahantu dukorera usanga hagoye, usanga no kugara kare. Twegereye ico dusaba, nta kindi umuntu asaba ko niburi nimba byo dufasha abona iterambere n'igiyiza kora ku magara, dushaka ko bigenda neza. Rero dusaba nuko muri iki gihe Imana yo fasha ibintu tukaronka umutekano kwiye, nandi bisigaye ibintu bigenda neza vraiment. Akabari naho turangirije amakuru yacu twabateguriye. Reka ndabashimire inshuti bakunze mwarimu yateze abiri. Reka nkengurukire bagenzi bacu mu rusata cyo gutorokanya amakuru badutorokanirije. Sino kwibagira kengurukira Richard Ndayizigiye yatumye amajwi abashikira. Amakuru mukamwashikije na Armel Bigirimana, mugiraho muba mubaho. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.